kuzova mwikintu imucisha mu bikomeye ubwibone bukamuvamo amanyama akamuvamo akanyari gabitiwe byose bigahera gaca bugufi niba abantu bategekanya Imana irabarusha ugiye kuzova mwikintu imucisha mu bikomeye ubwibone bukamuvamo amanyama akamuvamo akanyari gabitiwe byose bigahera gaca bugufi niwabona uca mu bibazo. Hari umugabo wa SP ibitekerezo byanjye uyu mugoroba witwa Lincoln. Lincoln yari president, yabaye president ukomeye muri Amerika. Ukomeye muri Amerika. Na n'uyu munsi bamwita president wa mbere. Yakoze ibintu bikomeye Lincoln Abraham. Ariko Abraham Lincoln akubwiye ubuzima yaciyemo wacika intege. Mu magambo ye aravuga ya magambo, I do the very best I know how. Ngo nkora ibintu byiza bishoboka nzi gukora. The very best I can. Ibyo nshoboye kabikora cyane n'imbaraga nyinshi. And I mean to keep doing so. Noneho ngakomeza mbikora kenshi. Baravuga ngo Abraham Lincoln ubuzima bwe ngo bwaciye mu bintu by'aya magambo tuvuga. Ijambo rya mbere yagiye muri business, aravuga ngo ngomba kuba umucuruzi. Ageze mu bucuruzi arahomba birarangira. Amaze guhomba aravuga ngo ngiye nanjye mu marushanwa y'amatora ndebe ko bantora. Ubwo bucuruzi bwarangiye ajya mu matora. Abraham Lincoln yageze mu matora aratsindwa habura n'umutora. Abraham aravuga ati isubiye mu bucuruzi. Asubira mu bucuruzi again he failed. Arongera arahomba. Ahombye arongera ati isubiye kandi kwiyamamaza. Ajya kwiyamamaza agezeyo aratsindwa. Arongera ubwa kabiri ariyamamaza. Yiyamamaje ubwa gatatu bicamo. Muri icyo gihe biciyemo uwo yakundaga arapfa. Yari yizeye noneho ko ubuzima yagerageje nk'umugabo kugira ngo abeho yereke umugore we icyo yakoraga, icyo yaharaniye, akimara gutsinda umugore arapfa. Ubuzima bwe butangira kuba ubuzima bw'umushiha. Ubwo yarazi ko noneho yatsinze ibintu bigenze neza, atangira kwinjira mu mushiha, umutima uramenagurika. Hanyuma agerageje kuvuga, kujya imbere y'abantu kugira ngo aganire muri ya madeba akorana n'abandi, biramunanira aratsinda. Arongera kandi ariyamamaza ubutaha aratsindwa. Aravuga ati none ngiye kwiyamamaza mu badepite, mu bakongresi. Arajya kwiyamamaza mu bakongresi aratsindwa. Arongera kandi umwaka ine ishize ariyamamaza none mu bakongresi aratsinda. Urumva harimo kuzamuka kumanuka, gutsinda gutsindwa. Arongera kandi umwaka wundi utaha yongera kwiyamamaza mu badepite aratsindwa. Yongeye gutsindwa aravuga ati none ngiye mu basenateri. Ajya mu basenateri ariyamamaza mu basenateri, uwo mwaka kandi aratsindwa. Ubwo yari inshuro ya 12 akora ibyo bintu. Inshuro ya 13 amaze gutsindwa mu basenateri aravuga ngo ngiye kwiyamamaza kuba vice president. Lincoln aragenda ariyamamaza kuba vice president. Amaze kwiyamamaza aratsindwa. Atsindwa ati isubiye mu basenateri kandi kwiyamamaza. Aramanuka. Iyo ni inshuro ya 14. Lincoln aragenda ageze mu basenateri ariyamamaza aratsindwa. Ageze aho ngo ngiye kwiyamamaza kuba president. Iyo yari inshuro ya 10 na gatanu. Ku nshuro ya 15 mu gitondo baramamaza ngo Lincoln yabaye president. Kugeza uyu munsi niwe bakoreye monima ya Lincoln. Ni umuntu ukomeye umunyamerika wese yubaha, Abraham Lincoln. Ariko uyu mugabo mwumvisha uko yagiye atabivamo.
bimunanira akabigumamo, byamunanira akabigumamo. Hari abantu akora akantu kamwe kamunanira kunamuka, vuga ngo never give up. Sinzabivamo. Subiramo, sinzabivamo, sinzabivamo, sinzabivamo. Hallelujah. Nubikora ubwa mbere bikanga, ce n'est pas la fin du monde. Aha murumvise ibyabaye kuri Abraham Lincoln, ariko mwumvise ivyerekeye ubuzima bwiwe bwa politika hanini. Nagomba mfate kano karyo kugira ngo turabire hamwe ibintu 10 bituma Abraham Lincoln yibukwa nk'umuperezida adasanzwe yarongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbere yuko ntangura reka mbaze ndabaririmbire kano karirimbo nkunda. Yavuga ngo nibuhoraho aramahoro yawe, nibuhoraho ari ibyishimo vyawe, komeza inzira watanguye wicika intege, wahisemwo neza nyagasani more kumwe. Ikintu ca mbere Abraham Lincoln yibukirwako ni itanguriro riciye bugufi. Mu mwaka w'1809 mu kazu kubakishije ibiti hariya muri leta ya Kentucky, Abraham Lincoln avukira mu muryango ukenye cyane. Yategerezwa gukora ibikorwa biruhisha kugira ngo ashobore kubaho. Abantu benshi duhereye ku babanyi bari bazi yuko atacazovamwo, bari bazi yuko kazoza kiwe ari kabi. Ivyo babivuga bafatiye ku buzima yabamwo. Turetse kuba muri ubwo bukene, Abraham Lincoln ntiyaronse amahera yukuja kwishure. Umwaka wa mbere w'ishure ntiyawurangije. Ariko Abraham Lincoln ntiyigeze yemera yuko ubwo buzima bubi yarabayemwo bwica kazoza kiwe. Naho tangurira hasi cyane, itanguriro ryawe naho ryoba rito cyane gose, ntiryosigura canke ntiwobona yuko utazogira kazoza keza. Ubwa kabiri, Abraham Lincoln yibukwa nk'umu-autodidact. Umu-autodidact n'umuntu yiyigisha atagiye kw'ishure. Abraham Lincoln amaze kuba muri ubwo bukene bubabaje, atagira amahera yo kuja kw'ishure, abona abandi bana bagenda kw'ishure nawe bikamubabaza, niko guca atangura ishaka ryo kwiyigisha. Yiyigisha kwandika indome, atangura gutira ibitabo vyo gusoma mu bandi bantu, akagenda ibirometero n'ibirometero agiye kurondera ivyo bitabo kugira ngo ashobore kwiyigisha gusa. Arasoma ibitabo bitari bike, ibitabo vya Shakespeare, arasoma ibitabo vy'ibitito, arasoma ibitabo vy'amategeko. Igitabo gikomeye yasomye gusumvya ibindi yabaye Bibiliya. Abraham Lincoln arikomeza mw'ivyo bintu vyo kwiyigisha gushika yaho aba umu-avoka, atigeze ahonyora kw'ishuri. Aha kantu murakumvaga yemwe, umuntu yigishije gusoma no kwandika, voilà, ntahonyoye kw'ishure ry'amategeko, ariyigishije amategeko, arasomye ibitabo vy'amategeko, agashika yaho aba umu-avoka. Aka kantu murakumva? Abraham Lincoln arasoma Bibiliya gushika yaho Bibiliya yahora asoma. Umuperezida wese arahiye muri Amerika arahira ukuboko kwiwe gufashe Bibiliya ya Abraham Lincoln. Nimba ubona ubu abaperezida no muri Afrika basigaye bafise umugenzo ukurahirira amabanga bagiyemwo bafashe Bibiliya, aha niho vyavuye. Wowe uri mu bantu baja ngaho bakababara bagatuntura ngo nuko batize, ngo nuko bataje primaire, ngo nuko bataje humanité, ngo nuko utagira licence, ngo nuko utagira master, ngo nuko utagira doctora. Urashobora kwikomeza ukiyigisha gushika naho urusha ubumenyi abo bagiye muri ayo mashuri mpeje kudondagura. Urashobora kuba ukomeye gusumba abo bantu bose bafise izo mpapuro z'umutsindo mpeje kuvuga.
wigirire icizere rero, igikuru no kugira inyota n'inzara yukumva woguma wiga. Ubwa gatatu, Abraham Lincoln azwi nk'umuntu w'umunyakuri. Mwumvise yuko Abraham Lincoln yakoze business ikamunanira. Abantu barashe baramutazira akazina k'ubuhizi yitwa Honest Abe. Ariko aradandaza agasanga yazimvye abakiriya biwe, naho umukiriya wiwe yaba aba ku kilometero, yaragenda akamusubiza amahera yiwe. Kuba umunyakuri vyari muri we gushika yaho abantu babimusomamwo. Kuba umunyakuri canke kuba umwizigirwa si ubivuga, si uvuga ngo jende umunyakuri, si uvuga ngo jende umwizigirwa, ahubwo abantu nibo bakubonamwo ubwizigirwa. Abraham Lincoln abantu bamubonyemo iyo ngabire bamwita Honest Abe. Ubwizigirwa, kuba umunyakuri niwo mutahe wa mbere. Ukabura umwizigirwa, ukabura umunyakuri wanka amanyanga, ugomba butagira amahera, umenye yuko ufise umutahe wicaritse. Kandi n'umutahe munini cyane. Nta muntu numwe adakeneye umwizigirwa. Nta muntu numwe adakeneye umukozi w'umwizigirwa. Igihugu gikeneye abakozi babizigirwa, igihugu gikeneye abarongozi babizigirwa. Ni kuvuga ngo uri umwizigirwa, ufise umutahe ukomeye cyane. Abraham Lincoln baramutwenga, bakabona yuko ari kijuju, bakabona yuko atacazovamwo. Ariko yavuye rero abatangaza, Imana iramuduza gushika ku rugero n'ubu naho yitavye Imana atawundi ararugerako. Kumbure uvuze ivya Bibiliya hari abantu bagutwenga, bagushinyaguriza, ariko batazi ibanga ufise. Abanyamerika bobo baratahuye ibanga riri muri Bibiliya. Icya kane, Perezida Abraham Lincoln yibukwa nk'umuntu yagerageje kunga abanyagihugu, kunga leta zunze ubumwe za Amerika, naho Amerika yari kuraca mu bikomeye. Igihe Abraham Lincoln yaba perezida, Amerika yari kwirigabura mu bice kubera intambara, kubera amagume yarimwo. Hariko haraba ico bita guerre de sécession. Abraham Lincoln agira umutwaro ukomeye wuko Amerika yoguma yiyunze ntishwanyagurike. Abraham Lincoln azwi nk'umuperezida yakoze ibishoboka vyose kugira ngo Amerika igume yunze ubumwe. Voilà. Umurongozi w'ukuri, umurongozi akomeye, umurongozi atari uwisonde, nushira abanyagihugu hamwe, nutuma abanyagihugu bunga ubumwe. Uraba umurongozi yunga abantu, uraba umurongozi asubiza hamwe abantu. Ngaho aho ubukuru bw'umurongozi uhagaze. Izo nizo nguvu zidasanzwe z'umurongozi. Icya gatanu, Perezida Abraham Lincoln azwi nk'umuntu yahagaritse ubucakara, ubuja abirabure bagirirwa muri Amerika. Mu 1863 Abraham Lincoln asinya itegeko ryo bise Emancipation Proclamation. Aravuga ati ubucakara burahagaze muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abantu bose ahagarariye ubutungane, naho ivyo byamukwegeye abansi benshi cyane. Murumva yuko iyo ngingo abazungu batari bake batayishimye. Ukuri urashobora kuvuga abantu kubera inyungu zabo ntibakumve, ariko ntuzutinye kuvuga ukuri, naho uzobusigaye uri umwe uravuga ukuri. Bibiliya ivuga ngo abantu bazomenya ukuri, ukuri nako kubahe kwidegemvya. Ukuri niko kwatumye abirabure bo muri Amerika bidegemvya. Icya gatanu tubonye yuko yibukirwa kuco bise Emancipation Proclamation. Icya gatandatu naco tubonye yuko yibukirwa kwitegeko yahinduye, itegeko ryatumye abanyamerika bangana. Ico nico bise 13th Amendment.
ikindwi bibukira kuri Perezida Abraham Lincoln nico bise Gettysburg Address. Inyuma y'intambara yahitanye abantu benshi muri Amerika, Abraham Lincoln yagize ico bita Gettysburg Address. Yavuze ijambo canke discours mu minota 2 mu majambo 272. Ariko iyo discours yabaye discours y'intibagiranwa muri Amerika. Kandi gikomeye cyane abanyamerika bose bibukira kuri Abraham Lincoln. Nico bita National Days of Prayer and Fasting. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 864, Perezida Lincoln atahura yuko igihugu ciwe kiri mu bibazo bikomeye. Arabona yuko politiki, arabona yuko inguvu zidashobora gutanga inyishu z'ibibazo igihugu ca Amerika carimo. Igihugu cari mu mwijima, igihugu cariko kirasesekamwe amaraso, igihugu cari n'igifungu. Abanyamerika bari bamerewe nabi. Niho guca tegura igihe cyo kwisonzesha. Abanyamerika basenga bihana ivyaha vyabo. Asaba abantu kwicisha bugufi, gusenga, kurondera Imana kugira ngo igihugu ca Amerika gikire. Aka kantu ndagasubiremo. Reka ndagasubiremo. Hariho abantu bizimazimisha bakigira abatumva kandi bumvise. Abraham Lincoln yarabonye yuko politike canke inguvu bitari gutanga inyishu ku bibazo vyari muri Amerika. Aravuga ati, reka dutegure iminsi twisonzeshe, turondera Imana, twihane, kuko yari yabonye yuko abanyamerika bavuye ku Mana. Ico gihe umunyamerika wese ahari yicisha bugufi, arasenga, arondera mu nyonga h'Imana. Ijambo ryabafashe ryari rya jambo ryo mu ngoma ya kabiri, igihe cindwi ku murongo w'14, imwe rivuga ngo, ni abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje, voilà, bagaheba inzira zabo mbi, jewe uhoraho nzobumva ndi mwijuru, ndababarira ivyaha vyabo kandi ndabakirize n'igihugu. Imana irabababarira. Inyuma y'ayo masengesho ya ntambara irahagarara. Voilà, igihugu kirakira. Nasanze abantu banka kwisonzesha kubera baba bakiri mu tuntu nyene tutagoye. Iyo uvize ingorane zikomeye nk'izi Abraham Lincoln yari afise, ntiworeka kubwira abantu ngo bisonzeshe. Murabe, Abraham Lincoln agiye agasanga abasirikare biwe bose babararitse n'imivyimba ngaho gusa. Abanyagihugu bapfuye bwabaye ubuyobe, woreka kubwira abantu gute ngo bisonzeshe? Kwisonzesha rero nivyo abantu babona yuko atayindi nzira iriho. Aka kagenda Imana igira murakabona gayemwe. Abraham Lincoln akurira mu bukene utagira izina, arabura n'amahera yo kuja kwishure, atangura kwigisha. Voilà, igitabo gikomeye, voilà, Shakespeare ubuzima bwiwe iba Bibiliya. Iyo Bibiliya nyene yigishirije bwo gusoma, voilà, niyo yahavuye akoresha kugira ngo igihugu ca Amerika gikire. Nababwiye nti ukabona umuperezida wese wo muri Amerika ariko arahirira amabanga yo gutwara Amerika afashe Bibiliya, azobafashe kuri ya Bibiliya ya Abraham Lincoln. Ivyo babigira nk'ikimenyetso c'uko ivyizigiro vyabo vyose babishize mu Mana. Wavuga uti mbega amajambo ari muri iyi Bibiliya aratandukanye n'izi Bibiliya dusanzwe dusoma? Oya, ntatandukanye na gatoya. Gusa iyi Bibiliya usanga inyuma barayishizeko igice ca histoire ya Amerika. Ahandi hoho ni King James Version. Amajambo ntataniye na Bibiliya abandi bose basoma. Abraham Lincoln yagomvye yuko abantu bose bicisha bugufi bagasubira kwizigira Imana ko ariyo yokiza igihugu cabo. Iki cenda Abraham Lincoln yibukirwako
ni style y'uburongozi bwiwe. Yari umuntu aciye bugufi cyane akumviriza abantu, hanyuma agafata n'ingingo zikomeye. Abarongozi bahambaye barumviriza ubwa mbere, hanyuma bakagira umwete ugufata ingingo naho zoba ziremereye mugabo bakazifata mu bwenge. Icumi, Abraham Lincoln afatwa nk'umumaratiri w'umwidegemvyo, a martyr for freedom. Mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1865 intambara iheze, Abraham Lincoln aricwa. Yicwa aziziki? Yishwe kubera yahagaritse ivy'ubucakara. Yishwe kubera yanse yuko Amerika isambuka. Ivyo yakoze naho vyari vyiza, hariho abo kari mutwe, hari habo bitaryohera. Niba buri mukuri ata mutima ukwagiriza, urazohagararira uko kuri ugombe ukuzire. Abantu bategekanya Imana irabarusha, ugiye kuzoka mw'ikintu imucisha mu bikomeye, ubwibone bukamuvamo, amanyama akamuvamo, akanyari gabitiwe byose bigahera gaca bugufi. Niba abantu bategekanya Imana irabarusha, ugiye kuzoka mw'ikintu imucisha mu bikomeye, ubwibone bukamuvamo, amanyama akamuvamo, akanyari gabitiwe byose bigahera gaca bugufi. Niwabona uca mu bibazo kandi atacu ikwagiriza, ukabyamiza imbere y'Imana igateba kuguha inyishu, uramenya kuri mu ruganda Imana iri kwiragucura, kuko amabanga akomeye ari imbere igiye kuguseza. Niwabona uca mu bibazo kandi atacu ikwagiriza, ukabyamiza imbere y'Imana igateba kuguha inyishu, uramenya kuri mu ruganda Imana iri kwiragucura, kuko amabanga akomeye ari imbere igiye kuguseza. Ihangana Isirayeli ryari rigoye kuyobora, yasaba ko haboneka umuntu yigishijwe guca bugufi, bituma Mose aja ibwami aja kuragirira sebukwe, aba umukwe wo kunaro kugira yige guca bugufi. Ihangana Isirayeli ryari rigoye kuyobora, yasaba ko haboneka umuntu yigishijwe guca bugufi, bituma Mose aja ibwami aja kuragirira sebukwe, aba umukwe wo kunaro kugira yige igateba kuguha inyishu, uramenya kuri mu ruganda Imana iri kwiragucura, kuko amabanga akomeye ari imbere igiye kuguseza. Mwebwe mwese muriko muranyumviriza, wabura umuyabaga, wabura umunyeshure wo muri sogondere, umunyeshure wo muri kaminuza, waba uri umunyagihugu asanzwe, iki cigwa ca Abraham Lincoln kikwigisha kuva mu bukene, atize no kwiga, yaba mu kazu kageseye, voilà, akaba umuntu ahindura ibintu kuri uru rugero, agatuma amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bari babayeho mu buja bidegemvya. Ibi bikwereka yuko naho wowe uri mu bukene bumeze gute, kitoba icitwazo yuko utokora ibintu bikomeye. Gira umwete wo kwiga, bumunyakuri, bumwizigirwa, izera Imana, senga, ugira umwete mwinshi, ntuhebe, ntuhagarike ivyo urimwo. Nimba uri mukuri bizogenda neza. Komeza inzira watanguye, wicika intege, wahisemwo neza, umukama muri kumwe. Nimba Abraham Lincoln yashitse ku bintu bikomeye nk'uku, atagira ishuri na rimwe, yari umukene ruhebwa, nimba yaraciye mu bintu nk'ibi agahindura amateka ya Amerika, akaba ari umuprezida
yatwaye leta zunze ubumwe za Amerika yubashwe gusumba abandi. Nawe urashobora gukora ibikomeye mbere no gusumbya Abraham Lincoln. Urashobora guhindura urunganwe rwawe, urashobora guhindura igihugu cawe. Wibuke ko kuri Lincoln atana internet yariho, wewe ariko urayifise. Muri ibi bintu 10 tuvuze byaranze Perezida Abraham Lincoln, n'icahe canke n'ivyahe vyagukoze ku mutima gusumbya ibindi? Ibintu uvuga uti abarundi turakwiye kumwigirako, ibintu ubona vy'ukuri ko natwe hamwe tubikoze igihugu cacu coca cogorora. Igituma twatanguje ishure ry'abarundi bose ni ukugira ngo inyigisho nk'izi zishikire umunyagihugu wese, n'utarosa amahirwe yo kwiga zimushikire, yige ubuzima bwiwe bushobore guhinduka. Eka mbere umugambi w'ishure ry'abarundi bose uheruka gushimwa kugira ngo uje mu mahiganwa mpuzamakungu. Turasabye rero umuntu wese yafashijwe n'iki cigwa adufashe gutora. Ijwi ryawe risigura yuko ushigikiye izi nyigisho kugira ngo zishikire abantu benshi, kugira ngo n'abatize bashobore kuronka ubumenyi bushobora kubatuma bibeshaho, bagira ivyizigiro vy'akazoza. Turabasavye rero mutore ishure ry'abarundi bose kugira ngo rishobore gutsinda. Turi kumwe twese birashoboka, ariko ataburyarya dukoresheje. Iki cigwa mbere turagishira no mu rurimi rw'icongereza n'igifaransa kugira ngo n'abatazi ururimi rw'ikirundi bashobore kumva ubutumwa, hanyuma nabo bashigikire ishure ry'abarundi bose. Uraho bumva izo ndimi uze kugisangiza abandi. Ndizera yuko hataza kuburabo gifasha. Urose linki nguko uko ushobora gutora. Abataravota ni mwinjire muri iyi linki nk'uko bisanzwe, yabereke ko babikora. Maze kwinjira murarindira ukuguruka, maze kuguruka uca wirukanga ukaduza ino hepfo kugira uhitemwo ishure ry'abarundi bose. Ukaduza kuvuga ishure ry'abarundi bose ngwiri muraribona ngaha. Murabona akazingi karaha hepfo aha ni kuca wemezamwo nk'uko uya. Maze kwemezamwo urayibona ngo uyivote ngaha uko bigenda, hanyuma umaze kugira uca wemeza ko ngaha gutya. Emeje ko ngaha murabona yuko ngaha ayace banyereka yuko ngize maze gutora. Aho urangije nta kindi bisaba. Nuko rero mutore, eka mbere muhe n'abagenzi badufashe gutora. Ndizera yuko iki cigwa kiza gufasha abanyeshure batari bake, ariko na cane abantu batarosa amahirwe yo kwiga. Ndizera yuko kiza kubafasha mu buryo budasanzwe. Mwibuke yuko tuzoheza itariki 5 z'ukwezi kw'icumi. Rero mudufashe gukora ibishoboka byose kugira ngo ishure ry'abarundi bose rishobore gutahukana ikibanza ca mbere. Imana yo mwijuru nibampezagirire yatwibandanirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyatse. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.